twebwe murabona mu ruho duhura mu gucukura ubutare abantu ku makontwari bakira ivyo tuzanye jewe nkuko nabivuze nkikorera muri rusange burya leta iki gikorwa igiye kwikibuka nkuko mwabivuze nuko nyina risi batamara ibintu byarabaye wandabaga jewe narigeze kugenda ikigaraho bashorera ubutare nkabona mu kugura harakantu batondesha gutya nkabona bagashiramo udutudutu bagaca bagusubiha ibisubizo directement ariko rero ngaha mu Burundi hari vyanyobeye uraza umuntu washora akabwira agafata ishantiye ugacumara nk'amasaha 3 yiyugaranye akazabwira ngo we bwakwamye akakubwira ngo we ntizapimye ngo we zapimye ota no kuvuga twego ubutare naho tubushora ngaha batugurira nko mu Congereza twashaka rero batugurire ku mugaragaro jewe ndi mu bantu bagura umwimbo w'ibigori mu komine ibigori vy'umugambi wa leta turabipima tukabisuzuma ko byumye ne badupimire ku mugaragaro tumenye ivyo dushoye kwari ivy'ukuri nimba rugusepara dusepare mugo tumenye ati iyi yapimye ota tubibona muri rusange rero abantu genda hafize amakenga nk'umwe mu babimazemo igihe hamara nkuko mwabivuze jewe muri komine Marangara narahakoreye umwanya munini naragiye kurondera site sanga hari ahantu numva ngo ni muri parametre ya Ntega mining ndagenda mu Kirundo ku Ntega sanga ni muri parametre ya Ntega mining abantu rero na hantu hanini cyane hariho n'abantu bari bararishe amadokima uwo munsi bicaye bamaze imisi baraziyo n'imitase barundi aba bantu rero kuba bicaretse ahantu hari ubutare abantu bavuga ko hari ubutare mbona aba bantu baza bagahenda leta ngo barafise ngo parametre ntarengwa bohagarikwa hama abantu bakaja ku kivi hama bona abo barishe bakabandanya bakora jewe ahantu bimba ubutare nari volonse buryo uretse mu cankuzo no mu Ruyigi narashiraho site nashaka kuguruza site 10 nkabahoze ku rugamba jewe ndi muri bake mwashimiye mu batumye kugira irrigation kuri mamuci mwarashimiye keshi kandi ndabishima ndabikenguruka no kuvuga n'ubu rero kuva mudukoreje inama Igitega nafashe ihangiro ryo kugira koperative yabahoze ku rugamba natwe turabico dusahiriza ibi rero nabonye ko ari intambamyi mu byo ise barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga haba kumbonesha kure haba ko mwitanga iki gihugu jewe nari nifuje mbere wanashaka sinobahisha nari naciye kuri general Silas ntigura ati sawa umunani wanyu ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye munda ikoramo iki gihugu hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo isiha ivyo nshaka ndabibabwira fizike maturi babiri iyo equipe mushireho commission mugasanga ndabasha muzoca mu mpana wewe uraje uzanye umutwe gusa ibi muvuga ngo gushora ku makontware bikabagora murumva ubutare n'ubwa leta byose biri coordonné na leta murabona ikawa ntizirimwa n'umwene gihugu zirashoka hanze hajya harabaye akajagari nikawa hajya haramwaye nk'akajagari kugira tuze tukagarukane bizotugora mugabo tuzobigarukana bijemwo urutonde no kuvuga yuko akawa ingere vyagenda bikiri ku rutonde baramenya ikawa zimbutse ingene zizoba zingana bagaca bagenda muri banke commerciale bati hamahera abadandaza bazokorekta ikawa bagaca bahamahera bakakorekta bagaca bajana ikawa zaba zizwi beyi izi kwama barazipima nyene muri transparence hanyuma bahejeje gushora leta igaciza ishora hanze abarundi bakeneye amarundi ntibakeneye amadevize nico kintu mu mutwe abarundi nibabanze bafute amadevize ba mu mabanki ntaba mu mufuko w'abantu si privé aja yo mahera rero wewe urumva igitonda yabwira ko investisa kubera iki ushaka ushaka ucutana amahera no kuvuga yuko nimwamara kwerekana ubutare ni yaba ari kasiterite ni yaba ari korota ni yaba ari iki tumaze kubona amahera wewe amahera ya fonctionnement d'abord ayambera atangura ni uba wayazanye ubusigaye kuri continuité no kuvuga dushora tuguha amahera ubandanye fonctionna ubutare bushorwa n'igihugu ayo makonto nanye narafise abategeka ariyo amateka yagenga nico nababwiye yuko uburundi butegeza kumenya buti twashoye itoni zingana iki z'ubutare ubu
wene utemveseshe uzanye uwo mutwe wawe zana amahera ushiremo zana amahera ushiremwo ku buryo ushaka kuzana ubutare bagapima bagashora amahera ukayaronka amahera aje ico gihe nta uzosubira kuragwa ni kontware parce que leta nayo ibirimwo ivyo muriko muvuga muri mu gihe c'akajagari uno musi rero tugira tuve muri ako kajagari tuje mu gihe cubatse neza nta uzosubira kuzimba nta uzosubira gupima nabi abo mu makontware barashobora guca bahigiturire abajejwe kubikontorora ba OBM mugabo nawe ndabace mu ryahumye ngasanga bahumirije ahantu bategeza kukanura nabo nyene bizoba ari cyo kimwe especially general director garicijejwe nicijejwe gumikurikirana rero mwanze mwumve ivyo muvuga ngo bagura make ni leta izi ubutare naya na kontware n'umukomisiyoneri adufata ko ari nk'umukomisiyoneri agura onodo leta ahembwa suiva nawe amahera ya depashije nico tuba tugiye kubitunganya neza ivyo vy'amakontware hariho abandi gituma ndabwira tugira tubitondeshe bagiye barafata hose ngo ni wanje iwawe ndabikubwiye kwitangira ugaca wiyicarira tukaguma dushonje kandi twategeza gusoroma udasoromye kwaheri kubera iki tukaba dushonje ngo warabwifate ngo burya ni gwanje burya perimetre ni gwanje uhatambikiza kuziko niho umwana aca afata gwatambikize hose ahicare wenyene ivyo ntibirimwo nababwiye ubutare n'ubwa leta ivyo byo gutambikiza ari habitangiye ngo hani wanje imurehe nico dupfa abantu bose batwirutse ko kuri murehe bose nabari baritangiye baragumije ni wanje iwawe nkande nimubanze mu vyumva abantu bavuga ko bafise iwabo byose dusubira kubitondesha gushasha la fois passée Sotebe yaraje ngo hari amasaha ngo tugire gutya twaraguteye idebe uravyibuka twaguteye idebe kubera iki hari imvu mugabo urabona hadupfuye kubusa kandi tuba turiko turimba bene masaka hamwe ntuze Africa mining yari uraza ubutare uraza zahabu ziriyo ko zotonga Burundi hari handi hantu numvise mutari muzi bashe hari inzahabu ziruta zijya zimasaka na hariya hose naho nyene nzohabereka twimbe mugabo murumva ubu ntidukeneye utwankiriza leta niyi planifia ni hehe duhera nihe tugarukira kuko abo bose ariko baravuga no babaza ntinyereka kuri konti ambanye amahera mwazanye investissement niyo muvuga ngo ntega mining izo zataganyika bose ngiye ntinyereka konti wo amahera wazanye muri iki gihugu hajya bazanyagara kubera iki indongozi mwebwe OBM ministere ntacyo mwari mubinezwe ko aja kaguha miliyoni w'amadolari uca wihumiririza kigirira ivyo ashaka nkebera ngo kera umwami mu gutanga yavuga ngo tera ibuye ngo gutanga itongo ngo aho ugarukira niho hazoba ari iwawe nivyo ministere yakoze sindabihisha bavuga ngo tera ibuye umuntu none ngo perimetre y'ubutare kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo gantuzi iyo perimetre irabaho oya nimwiyumvira umuntu avuga ngo afise perimetre ngo kuva ibukinanyana gushika hariya mu Kirundo hariya ibusoni Uburundi bwose rero twosanga bwaraguzwe dusubira kubitondesha gushasha ndababwiye conformément kuri code bose mwese nimubimenye mwese kuko nta numwe ari conforme kuri iyi code nta numwe ari conforme mushakaje uzi ko ari conforme aranzanira contrat ubunyereje ndamwereka kandi murazi yuko mu isanzwe les conventions illégalement formées sont nulles et de nullité absolue. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par les conventions mutuelles ou pour les causes que les lois obligent. Vous voyez, il y a des conditions à révoquer pour les causes que les lois obligent. Article 33 Code civil livre 3. Non, quand vous voyez, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Les conventions illégalement formées sont nulles et de nullité absolue. Akoni mukandi kebugende mukazi.
ntimuze mwitwaje ngo nzanye convention nsanze itari legale itari conforme à la loi, c'est nul et de nullité. Nta na effet nul ne peut faire prévaloir sa propre turpitude. Wagiye horora loi la cour constitutionnelle yo havidu kubita ko cour constitutionnelle ijejwe kuraba ko amategeko akurikizwa. Aho mubimenye ntagire uwuza yitwaza contrat yanje zose ndaziko ziri illegale. Ubu rero dusubira kuzikora ko nabagiriye ikigowe kavuga nti ntawe uhanwa kubera ivyo ntagire usubira kwitwaza kontra. Hanyuma hariho amakondisiyo kugira ngo uronke kontra ntuzeye etude de faisabilité. Aha mwarayikoze mwebwe ubu kontra yanyu nosanga iri annexe ko etude de faisabilité kugira werekane investissement wazanye c'est combien. Investissement wazanye c'est combien. Genda murabe kontra yimurehe ingene yanditse byose biriko etude yose n'amahera investir. None namwe muzana mutwe gusa ngo nje kwimba ubutare ngo nkeneye gusa ngo mpango dafise cooperative ngo none ngo hariho rodevance ntanga ngo camo mpa document ajya ma condition dutegereza kubona ko contrat yose iriko annexe étude de faisabilité c'est numéro 1. Nahiba cooperative gendo twigire etude de faisabilité tuyizane turaba amahera na uzanye kandi uyashira kuri konte tukayabona ko ariko narabonye abakurikiza amategeko ugomba kugira fondation ya karorero bakubwira bati tutayabonye miliyoni 200 ntagre muronka namwe nta kontra muzopfa murose nta permis muzopfa murose utabaje kwerekana ko ya investissement wayizanye kuko ntidukeneye abaduhendo kuhatambikiza ngo ni wanje iwawe hahe. Hari n'amasosiyete yo hanze twabonye aza akaguhenda ngo arafise ngo aje kwinvestisa kugira ronke ijya permis gusa agaca agenda kuyishora hanze. Ivyo twarabibonye nico ituma ubu baga nimwabinsinda ko urumva nta kundi ngo abaminero urumva ngo baca kwirukako ivyo naravyisinye. Erega gutwara igihugu bagabo nuko nyene baza kwisinya nyene ivyo nyene mugaje nkeneye ku Burundi muga namwe muri abarundi kame tugume dusega dufise tunga vrema aya ariko hatwonanirwa kuronka muri yaridi w'amadolari ku mwaka munganuko kwe twoyabura asaga twoyabura hoho twoca rutanga ibiho kunababwiye hariho kijya cha 16% kijya ni capitale sociale ni muri capitale sociale yawe nawe ya ntuze yawe uzozana umuriyaridi muri uwo muriyaridi umenye ko leta ifisemwo 16% nuva mwimbuye ijya pare yawe umu actionnaire acatonda omwe 16% gashobora kurenga ni omwe none muna mashiga amateka ntibaharavuga ngo omwe 30% ntihariyo 40% harura ko binduru ni omwe rumva ishobora kuba 30 ishobora kuba 50 ishobora kuba 60 hino nani kubera iki pourquoi biva ku byo dukurayo nese ndababwiye. Hanyuma rero hagaca haba bya bindi yo kugabura production. Izo principe zibiri Senegal nico gituma ntituzoziheba. Murumvise ivy'amabeyi vyose ubu twese leta iri kumwe namwe bwe mwimba ubu utacama kontra no kuvuga leta mugiranye kontra ni mariage y'umugabo n'umugore avec régime de communauté de bien. Resifs si communauté de bien ni kwacho twese tubadusigaye twumvikana ingene tugabura gusa ni régime de communauté leta urumva igihugu na wewe coopérative cyangwa société mugeze mariage yo contrat ni mariage iciye tuma mwa muri kumwe nta uzosubira kuducamwa ayo makontwari ntazoducamwe turi kumwe. Murumva makontwari girazo yitwa ni nk'umucollecteur kuko ari koruta nahizo bikontware yaguze nijya yaguze byose tumenya tuti leta y'u Burundi ifise koruta izoshora duce turondera hari soko nziza mbeho mwibaza ko ari gupfa kuvuga ngo cyashora mu Buhindi ubundi shora mu Bushinwa ubundi
turondera isoko igihugu cy'u Burundi ariko rutakirondera isoko nziza nuvuga iyimbwe mu Kirundo n'iyimbwe mu Kayanza zose tuvuga tuti dushoye hariya wewe ubuzi kanite yawe umwe wese abazi kanite yiwe yazanye hari ikindi je nikundira transparence bagabo ndoye ntimuje kunegosia amakontra ari ilegale muhavamo nkwegera mu bintu bibi hariho abantu bagakwega kwego ugasanga uri mu mafuti la fois passée hariho conflit yashitse wanje abantu bitwari wanje kandi harimo ivyo vy'ubutarega navyo nyene abarayitreta abakoseye banje baratreta dose nyene amamenenje arameneka ubwa mbere ndabasubirisha bwo basubiramwo hanyuma nca ndabaza nti mbe kw'ivyo vyose mwambwiye ko nabonyemwo ubutare ko mutambwiye urya muntu arafise convention yo kwexploita burya butare baza munyereke kwanza mwe murazi hariho abagabo babiri baburanye namba ari mu Rusaka abagabo bari bicaye bariko bararagira babona urutonga tawururima urunyovu umwe acaza ngo beri ryatongo n'iryande ubundi ngo rijya ngo komenga ni rya commune ngo rijya rya commune ngo none hajya ntitwitwaraga nana tuburane wegende urondera ivyabona naje ndondera ivyabona tuburane umwe avuge ko ari gwiwe uwundi gwiwe hanyuma ducira urubanza niba heza kuruca tuzoca turigabura baragenda baraburana baburanye ivyabona biraza birasura yuko ati bigyuyu ivyabona bitsinze bati itongo ryegukiye uyu baca barigira baca barigabura kumbe leta niyo yatanze ivyayo itabizi namwebwe rero ngaha murashobora kudukwega tukaja hirya y'amategeko tukayavamwo mwadukwega kweza ntagire uza burana ikontra isanzwe iri ilegale aho sinza kucishura kuza kuvuga ngo urumva ngo c'est pour ça mwumvise les principes ni capital social mu bisanzwe bijya bavuga c'est pour ça iyo bapfuma bavuga ngo muri capital social kuri ya business plan kuko production ifise indi principe nani vyanditse neza ko ari participation capital social à titre gratuit birumvikana rero namwe mwumve yuko ayo makontra muzozana investissement mugabo maza muyifise kamene none umuntu ngira ngo wamaze amezi 3 ntacararonka mugabo umaze umwaka kameme amahera yo kwinvestisa yarose yakuye muri ubwo butarenye naca kudukorera rero etude de faisabilité acaza nayo yarose aca yakubitamwo nta ngorane nituvanguzanya yo wakuye mu butare bwacoya nababwiye twagize mesure de grâce iyo ni grâce présidentielle nta kundi ubu ariko nta numwe rero yovuga ngo arabuze investissement azoshira mu butare none ko mfashe iyo ngingo yaganyaganya kuri iyo purusa urise barondera umubyeyi wacu ubikunze utworohereza kuri ajya amahera urabona hambere twariha amadolari 60 menga narumwe niba nangahe niyo twariha hama bakadukura 30 kwijana kandi aho batwara ubutare ntibatwara amafaranga hanyuma rero tukaca twumva ngo mu kigega cya leta nta na rumwe ngo ni zero kandi dufite amaborodero twagiye dushorera ko muri berube icyo kintu twumva leta itaka ngo ni zero burya duca tubabara cyane turababara mu by'ukuri kuko ntitubona neza ukuntu ubutare tubujyana muri berube hama ngo twandikirwe zero uko ziba zingana kose leta ikora ko purusa hama byarageze turasaba igisaba ati babyeyi mudufashe mutworohereze mudukure ko iyo purusa ni nini ntusarare ahubwo ego mubyeyi nabijya ntivyari bikurikije amategeko ego me urumva ego cubahe mu bitegere neza ego tuvuze ganyaganya wumvise ko bwa mbere hariho investissement ya capital wuzana ubu rero aho utomboreye ni hamwe kubera iki ubu wewe uravye investissement yawe amahera wakoresheje nari nabasiguriye icari cyo ganyaganya umwe wese ni kuvyo yazanye niba wewe mwimbuye ibintu vyo miliyoni
wakoresheje ibihumbi amajana 9 wazanye, urumva yuko ibihumbi amajana 9 byawe byo bibaza guhembwa. Muga leta nayo yazanye ubutare bw'umuriyoni, umvise, kuko n'ubwa leta ubutare n'ubw'igihugu. Urumva rero muca mwicara mugaca muvuga muti none wewe uza gutwara gute nanje ntware gute. Rero ijya 30% nayo nyene nta mategeko yarimwo, kandi bijya nije nabivuze nti none umuntu yimbe nyene atware abene gihugu ntibarije ko na gatoyi. Rero ivyo uri kuravuga nivyo bindi yavuga ngo amarodevance ngo ibiki bige misi yose societe ica maheri yari yo yose atari sambiri recreative iratanga amakori, irafise ingene amakori atangwa. Novuga n'ama societe miniere ariko profita kwitunga y'igihugu. Hari abantu mporambaza ubwo abantu barazi gituma turiha impôt foncier. Burya abantu barabizi impôt foncier icarica. Impôt foncier gituma yiriha. Umva wowe igihugu kiguhaye parcelle. Iyo parcelle yari y'abarundi bose. None wewe ni wewe bahaye iyo parcelle uyubakemwo, wewe ni uriko urayinezerererwa wenyene kandi yari y'abarundi bose. Novuga nawe hari utuntu cutanga kugira utwo tuje gukora ibikorwa by'aba abandi barundi. Rero nawe rero urumva wewe ivyo ubutare nitunga ryabo. Muguri imvye wazanye nguvu nabikubwiye. Izo nguvu ayo mahera wazanye utegeza kuyahembegwa. C'est normal, navyo ntivyumvikana. Hanyuma rero urumva ku mwimbu niho mwumvikana muti turavye. Reka nguhe nk'akarorero nuko mwebwe igituma navuze nti ndavyo tuvyumvikana turabarundi gusa uko dusora mu murima tutazi nibiriyo. Iyo ndiko ndasoroma ibirampora mbaza ntubona tuzokura bingana iki ngo kuzimu gufise bagamutse. Namwebwe rero twe dufise umurima uko kuzimu gufise ibaga ntavyo tuzi nyene bingana. Ko rero tutazi nyene bingana duca tuvuga ruti none wewe investije angahe kugira ngo twimbe n'ivyo turiko turimba. Ayo mahera wazanye ategeza guhembwa kuko uhembwa he muri wa mwimbo. Umvise wewe ajya uza kurondera ava mu mwimbo tugaca tubona amahera wazanye ingena ngana, ubwenge bwawe, ingufu zawe byose murabiharura, uragenda bazijya kontra y'umurehe biranditse neza umwe wese. Niho haza kudetermina mbega twimbuye ucutwara ibinganiki, hanyuma igihugu naco gitwara ibinganiki. Rero nico bita ganyaganya. Ntuze rero nababwiye nti munkwegera mu bintu bitari mu mategeko vy'icamaso. Ubu rero niwaza rero muriko murasubiramwo rero neza ya convention muzoca muvuga muti nk'ubu turashobora kuvuga tuti ahantu musanzwe haba n'umuceri dushaka ko tuzohakura inzahabu 2,000 gusa duce dusubira tuzibire hanyuma turimo umuceri. Urumva nk'ubu turashobora none biri uti none jaye mahera nazanye muri investissement yonyene ivyo 1,000 ntibinsubiza ya mahera yanje, ntibinsubiza ya mahera yanje. Ico gihe rero ubutegetsi bw'igihugu naco buca buvuga uti none urumva nawe nturose naje reka rero tugire tuze tushike ku 10,000 kugira ngo wewe uronke ku vyawe n'undi aronke. Niyo kontra ganyaganya. Uno munsi rero nitwigo twinegosia nga murumva 30% nayo nyene ndafuse. Uno munsi rutanguye bishasha niho rero urashobora gusanga leta ishobora gutwara 5% kuri uwo mwimbo. None ko atakibuza byose rega kubera mu bikorera ku meza niho mugaburira. Mugabo ahantu mutanegosia atanegociation yindi kuri capitale sociale ya mahera wewe investisseze portion oyashobora kuba none investissement y'abari miliyoni amajana 5 z'amadolari ducarashira ko 7% gusa duca tuduza natwe nawe nawe ntivyumvikana. Plus aba menshi natwebwe hande ho wacu usanga usigaye kaction kubusa ko bari ubusa. Nico tuvuga au moins ivyo rero ntitubiharira. Ibiharirirwa ni vya bindi byo kugabura suivant le principe ganyaganya umwe wese kuvyo yazanye.
kandi muvyumva gutyo rega ni vyiza kuko igihe muzaba muri ko mura negotiation cyo nzoba ndahari muzaba muri ko mu negotiation n'aba bo muri za OBM no muri ministere nico gituma mwumvise basi yo principe murashobora kunyitwara ko muta rega n'aba muri ntuze hari imurehe barigeze guharira baza kunyitwara ko baterega bariko baratuzimba nanje ndababwira nti babaha bakurikije ivyo mwazanye genda rero mwanze mwerekana ivyo muzokora hanyuma duce tugabura namwe rero ntimugire ubwoba noneho mweho muri abarundi navuze yuko ku barundi ico dukeneye nuko amadevize yinjira hanyuma amarundi mwiyakirira amarundi mukore mwikorere muri ivyo vyagajagaja ndazi bizokoroha umwe wese yerekana ico yazanye pourcentage yaco bikaba biheze mu bisanzwe nababwiye yuko mwebwe mwari abimbuzi b'umurima w'igihugu niko vyitwa umva rero niho haba hakwiye kuringanizwa neza murabona hajya ndiko ndavuga nti abimvyi b'inzahabu ukwabo abakorota ukwabo kubera iki bamwe bose bafise particularité niyaba ujya yasaze titane ashobora kuronka 4,5 tone ku munsi bakoresha intoki bakoresha imashini naho wumva gute yatubwiye atakoresheje imashini ho n'ahantu novuga ko ari byo gusa mu bisanzwe novuga ko ari ubutare gusa nyahantu ni hariya mu Cibitoki nibwo gusa ivu niryo nivu ni ubutare buri mwivu si ivu riri mu butare ubutare buri mwivu nukuvuga yuko iri foko kigize muri ministere baciga ahubwo vyihuta kujya twabonye uruhombo tugira mu borozi ingurube turabona abantu borora ari benshi twavuga tuti dutegerezwa kugira twiyoruganiza abantu akoze umwuga akavuga ati je ndi umworozi akamenya n'amahera ingena azoza arinjira ingene tuzoshora ntibidupfe kubusa kuko iyo bitubanye vyinshi bituborerako mugiye mwamaze kugira umugambi mwiza vyose biba bipanze aravuze ati navuga nti continuité imisi yose bamashiraho les dispositions transitoires nico tubazibaho kuryo vuza verezo kuko imisi yose amazi ari mabi rufate urusengo rurimo amazi ubwa mbere rijya riba abari amazi muvoma harimo n'ibinyamurobo birimwe iki mukavuga muti tujye rusengo uzurabe mu rusengo arabaza agatobekara yose mugabo amazi meza akazaraza none waciye uzivya iriba ryagumyeho kuko ritabayeho namwe meza ntaza kuza rero uko haza amazi meza niko afuta yayandi mabi rero aho birumvikana kuvuga ati none tubanza gustopa tubanze dupfe hanyuma tubandanye ahubwo twe twovuga tuti dere twihaye nikombya je inama indiko ndagirisha n'inama ya politique miniere burya hariho abatekinisiye muca mwiga feasibility mu bisanzwe izi nama niyi mu bisanzwe cyane kuyikoresha nuko ubu hari ahantu hose nza ndabona ko rukwiye gutunganya igisata cyose muri buka n'ivy'isukari nagenda bagirisha inama abantu bavuga ati none nibagirisha inama badandaza bisukari kwe mugabo tuze turatahura ibintu bimwe igihugu kivuye amajaye none aha mwebwe ntimushobora kwiyumvira yuko injyane twaciyemo muri iki gihugu cy'u Burundi ari ubu butare nyene oyaje mbwira umuhutu n'umututsi bafike hajya haraza umuntu akabosha mwe mugube murwana ntimwigere mubona itunga muryamye ko bwicayeko mukazogwa muri abakene we baguma bahenda kubera iki avuga ati rojuruji ni jewe zoja kuhimba burya je namaze kubona ko ari n'amasosiyete étrangère aza karondera amakontra kugira dufixe duce duhagarara nitwe exploit akavuga ati ninaheza ko exploit igihugu ndiko exploitamwo nzoca nzi Burundi akabikisha ubutare twebwe tugapfa n'inzara yabo bikishije none kugira ngo ntitubwimbe bagira gute baca tujyanisha tugaca tujyana ngo hutututse je gushika ubu burya mu bintu nama ndondera jewe iyo turi muri nama mweniza harimo na moralisation jewe ndagira ubushakashatsi bukomeye ndiko ndondera ico kizu Burundi nkaza kuraba ingorane Burundi bufise ndiko ndabirondera yemwe je ndondera hose no muri Bibiliya ndaca gusomayo nasoma ibitabo ngasoma hirya no hino
umunsi nasanga umuntu akozwemo ibintu bibiri, niwo munsi narababaye kabisa. Turi bijuju, urazi gupfa izuru, urazi ko nasanze umuntu nyamuntu adapfa, hapfa iki kibumbano, twapfuye twese tuba dusa. Ndaraba none abantu ko atawuravuga ngo urancuza impwemu, none twese tuba duhema oxygen, twese hari no batari kwa hema oxygen, ko utarigira tugwana ngo urancuze oxygen. Ninda mva amaraso yirabura cyari yavera, twese n'amaraso atukura. Ubuzima, hariho umuntu ubuzima n'umuntu ikibumbano. Je ndaraba mu Burundi, ndavye ibindi bihugu, jewe ni muri Cameroon niho nagiye kumenya ivy'ubwoko ivyo ari byo. Ahandi nza gutahura ngiye guhanura muri zigangwano zo muri Afrika de l'Ouest ingene bozifatamo. Muri Cameroon twavuye Yaounde tujanye n'abakamerune, tugiye iminota 15 ngaho dushitse mu kinama ca Mubimbi, duhagarara turiko turaraba kuko hari ivyo twagiye kuraba bijanye n'iterambere. Nshasanga b'abakamerune twajana bavuye Yaounde ntibacyumvikana n'abanyakinama. Hanyuma tugiye kuraba musitanteri, duca rusanga n'umwami, ngo n'umwami ngo w'iyo tribi, iyo komine afise conseil administration imeze nyene nk'ubwami. Hariho premier ministre mu komine, nyene conseil communale imeze nyene nk'inama nshinga amateka. Ndabiraba none aba bagabo twazananye gushika ubu nta rurimi bacumvikana, uva ni gifaransa cya icongereza kugira bumvikane. Ndavuga none twebwe iwacu hari umwami w'abahutu, burya niho muramwumva avuga ngo umwami w'abahutu cyangwa umwami w'abatutsi. Cyaravuze none ko bavuga ngo abatutsi, ninde mukuru w'abatutsi? Nk'ubu tuvuze tuti kwa handi bavuga ngo abashefu kutimiye bahuye nayi Kongo ari Kongo, hajya urahamagara abashefu akaza aserukira ababembe, uwundi aserukira abavira, uwundi aserukira abashi, abarundi. Hariho ubwoko bw'abarundi hajya hi Kongo. Naramubajije rero umwami wabo, none wewe urafise abahutu n'abatutsi? Ateka ati cenzi n'abarundi bose. None harimo barebare n'abagufate yego, hari abafise abazuru maremare n'abagufate yego. None ati ivyo nivyo wanyu hiyo kandi bitwa abarundi ntuze. Ndabaraba cyavuga umuntu yaduhenze. Ncasanga mu Burundi turafise umwami nivyo yitwa Sebarundi. Ubu bwoko n'abarundi mugabo baragerageza uburyo bwose baradufuta k'iryo jambo Murundi, twitwa umuhutu n'umututsi kugira wibagire uburundi, kuko nta gihugu citwa cy'ubuhutu, nta gihugu cy'ubututsi. Urumva uciye wibagira uburundi n'itunga bufise ucibona ko atari gwawe, kuko igihugu si gwawe. Mugaca ngenda mu Bubirigi ncasanga uvuye hajya Bruxelles ukagenda hariya mu baframa ukavuga ifaransa ntibakumva kabisa, vuga ikinererande basi nabo kandi barankanaga, barankana. Ndico nakibonye emwe nabantu binubana n'abakeba kabisa. Uvuze igifaransa uzubona aravye hirya, aca yumva ko wewe uri pro abawaro, aca yirabira hirya mwibutike ntuze kuja kugura ikintu. Njandaraba n'ibintu bashatse kubitera iwacu, bararondera ingene bogabura b'abarundi bafise Sebarundi, kumbe niwe shefu kutimiye. Kujya kwa shefu kutimiye w'abakasayi n'ubwoko bwinshi hari Kongo, natwe yari Sebarundi. Ndabiraba ncasanga ibindi bihugu hariya muri Afrika de l'Ouest urashobora kubura umwami w'ubu bwoko, ubwoko bukabandanya mu kindi gihugu. Nkuko nk'abaha boca bandanya gushika ni Bururi, umwami w'abaha akaba ari Bururi, amuga akaba agatwara abaha bari hari Ikigoma. Nihagera uhora wumva bavuga iyo bari kwarondera umukuru w'igihugu ibintu vya nationalite, ugasanga avuze ngo yagore gusubahi iwacu kubera iki ubwami bwanyu burarandagata mu kindi gihugu. Iyumvire twebwe Uburundi bashatse kubutwibagiza, barabutwibagiza neza. Shaka murabe ubu utwatagwe kuvuga Uburundi, nimubona ko ubumwe bwaciye buza. Ubu hari abantu bona ko ari nubana ngo n'ubwoko kiretse hariho
urumva ya shetani hari habikorera ko nyene itegeza guma hari habikorera ko mugombireke ega turi kwisi hari habiguma ikorera ko mugu ubu ni minorite ubu abantu bakiri ku kibazo cy'ubwoko ni très minorite kubera iki bose bariko barondera uburundi ingene avuga ati je muri iki gihugu canje nobaho gute meze neza kumva yuko ubu ahonyora gashikana rero nibi by'ubutare umva tuza tuva muri yo circonstance kuko watujyanishije objectif niritunga kuko nasanze ari rinini cyane ingorane uzurabe baraza muga ntibigera kubwira ngo quantité nizi oya bigira business plan kubera mugabo ni vyinshi mu Burundi baragoye gukantifya abagabo baza bamayondori kuri fere baragize etude kuri kibago hari za Gitega mugabo fere ihari ntushobora kuvuga ngo kaniti nganuko umva rero nico gituma amasosiyete yo hanze bigoye kumvikana kubera ntumenya investment yazanye ihuriranye n'ubutare bungana iki kuko normalement urashobora kuvuga uti ni quantity nganuko kwexploiter naya hanyuma tuzogabura uko bigakunda mugu murundi gituma vyoroshe no murima twisoromera n'ivyacu nakazi kavyo tuguma twisoromera twebwe rero urashobora gusanga zijyanjyane bavuga bati ntibasoroma ujya murima kuko bakawusoroma ntiduzosubira kubagonda none umurundi wese yifitiye imiliyoni 10 ku mufuko wose akumubwira ngo aje kugwana n'undi murundi ivyo vyononekaye wiyubakiye akazu kawe keza wakomera kurija kugwana inzu yawe ishe hajya no kubera tuba turabakene aha nico tuba ndababwira mubonye gisata ndiko ndacirukako nshaka ko barundi batunga yimwe muzotunga kubarusha bavuge batujya tugishijwe n'amaminere y'u Burundi mugabo nujya wundi nawe kubera vya bindi ayo mahera yazanye bigaca bikogwa nawe azoba rosera base de development nawe gacagira kubera iki uriko imba ubutare abariko bari mu butare ntibarya uriko ararima caronka isoko kuko baravisa amahera bacabaza kugura nawe aciye yunguka erega n'urukwega kwegane nico gituma itunga rikomeye muzoraba ni agriculture élevage be n'amaminere nivyo bizana itunga mu gihugu niyo ressource naturelle iyo rero nitwamara kuyikora burya hacaza igituma twe twagumye dukenye twe twaribagiye tuja muri secteur tertiaire twibagira primaire uno munsi tugiye kuri primaire nico gituma mubona abantu burya bariko bararonka agafeza kubera twaragiye kuri secteur primaire niyi murimwo ubu rero burya mwebwe nimwakora neza ujya muhungu yarabivuze ati phase 1 niyi phase nabikunze cyane namwe mwebwe mwese nimuze muri yumvira imbona kazoza yijya cooperative yawe ukavuga uti phase 1 no kwimba nyene dushora ibinyene bice biduha umutahe duce rugira phase 2 phase 2 ni transformation kabaso kagira semi fini hama phase 3 ugacugira rero usigara ushora fini namwe muze munavyiyumvira uti phase uravuga uti tube turashora duce turonka amahera yo kugura ivya phase 2 twebwe rero ubu utwakanuye nico gituma nkaha jewe ndavyumvisemwe ubuntu ibijye uvuze uti none twobaza guhagarara oya nivyo kabisa urakoze cyane hajye uradukebuye twofuma tugayatumira abaga twogayatumira muga tukihadere tuti muri iyi dere tube twabihejeje twatonze no kuvuga iyo mwanya turiko dutondesha ibintu ku murongo kuko nk'ubu nababwiye benshi ntibagira ama étude de faisabilité umva nk'ubu muca mu étude de faisabilité none mubigira muri ayo busa muca muryiki mwaramaze kwinvestisa muri uwo mugambi urumva tuca tuba tuti deriyi turizeye yuko muzoba muhejeje hanyuma enregistrement nababwiye ntibarare kwijoro bagira ama equipe kugira ngo binyaruke n'ingoga mbere washaka nk'ubu baba baragira niyo convention ngene imeze type kuko niyo mu negoci yako hari n'amarticle atarenga nkane burya muri code bine n'amarticle bakeye cyane nivyo vya partage ganyaganya se kwa rero mwebwe ama cooperative y'abarundi urumva iciza niyo étude de faisabilité niyo kuja gusora mu murima ntuvuga ngo tuzogarukira kuri ibi none je nico nabajije none nko Burundi bufise nka reserve y'imyaka 5
aho ntitwashobora kuvuga tuti twe turabiheba babasha n'umutahe twarawurose twe turakora ibindi bituzanira amahera kugira izindi generation nazo twe turazibikira tubonye bigabanutse turaza dusubira tuti ngo dusubire kwimba abagabo cyo tubanankura jamwe bw'abarundi none ko amahera yose muronka nayo muzokubakisha ngaha hanyuma iki urumva ico yakintu twirwa twabugira ntiduca duhagarika ilifo la continuité hanyuma ibi vya gishenike navyo c'est très important kuko deja mwamaze kumva ko formule en fait ibigiye inama bigenda neza vyose bigenda neza abana ahubwo mwe nimwe muzoza kutwigisha ingene ama société étrangère tuzoyagera mwisaze we mwategereza kuba turi initwebwe kuri uwo murima wacu ama société étrangère razoza kwinvestisa mu maminere tuzobigira gute kugira nabo babone ganyaganya kuko bose bambaza hirya yejo hari habona ndiko turavugana boza mu butare mu gisata cyo butare bw'inzahabu bacambaza ngo none ngo biri kantifye nitwebwe iwacu nta uzi inzahabu dufise igere zingana abagabo kandi zisanzaye hose none zisanzaye hose ari abantu bambwiye ahantu ngo hagira hari societe yagirize yanigiwe mu meshi muri za 2010 gutya yanigiwe mu meshi yimbe nzahabu barasiguriye imigambi bari bafise ndavuga none ntimwogarukaga basha garuka ahantu bavuga ko investissement yoba 900 combien millions de dollars mu nzahabu kandi baraza aho ziri rero ziri concentré ga bo barahazi cyariho n'umuntu twahuye wundi ambwira ati mwe ubutunzi mufise ntabwo muzi kabisa uwo muntu ariko arabwira niwe yambariye ati jya nikere y'umusongati ati leta atari ivyikoreye ndababwije ukuri ntimuzoronka societe za kubikora yaranciye inkokora kabisa yambwiye ati kugira mu exploit ari mu bagize ajya ama etude des années 80 acambwira ati kugira exploit nikere do musongati hakenewe 2 milliards et demi de dollars ati je mbwira iyo societe izokwemera kuzana miliyaridi 2.5 z'amadolari je kwinvestisa mu Burundi ati iyo societe muzoyironka ahubwo acambwira ko bworoshe ku exploiter ari waganya bikere nikere yoroshe hanyuma je yavuga none basi ntitwofuma ntijya ntuzeye platine irimwo ntibasi ntitwofuma tuba turiyimbiriyo ko mbona nayo nyene ari vyinshi ngo yago kandi n'ubundi uzo muri kurasepara urumva nshasanga twebwe ubu butare mwe muri ko murimba burashobora kuduha umutahe wo kwexploit ikere kuko amahera je mbona tugira twinjize reka ko tugira inama havyaheze aha ko emwe murashaka mwandikiye itariki aha vyaheze muzoraba tuzoronka umutahe neza none wumva ntuzeye hari murehe ntibarubakana n'amamashini arashika bafise deja kontenere haheze igihe kingana iki sigiye gitoye aha wogenda hariya kwa abantu nze kwa basotebe hariya bakazana hamwe n'ikabarore nabona muri za koruta namwe mufise indi kontenere ubundi afise indi kontenere yibi ubundi yibi ukavuga uti twashoye kontenere yiki zitanu twashoye kontenere yizi zitanu mu kwezi nko mu mezi atatu dushora nka kontenere 80 nari ko bishoboka erega turi kumwe byose bizoca bishoboka turi kumwe twese hajya nta nakimwe gishobora kutunani muzoza mubona amahera aca duha umutahe nk'ubu wewe wahora ufise kakayindesiri gatoyi none sinabwiye ko ijya convention no kunywana leta nyene kivuga iti aya mahera tuzanye 60% tuya ubu nyene wewe portion ubu ni industry 60% none ariko muri ko burakorana Vese igihugu sinabwiye gacavuga bati hakenewe angahe kugira tugire industry dushora amarengo gusa hakenewe aya okay ubu rero wewe ngani ho tubona amahera menshi duce tugira industry aya mahera muzanye hariho industry tutari bwakore tuje gukora ubu tugire fonderi ntidusubire kwemporota ivyuma amahera yavuye muri ubutare agacaja gukora industry yindi tutari twashoboye buke buke aha muzosanga mu myaka itarenga 3
jewe nama ndiko ndaraba 2030 y'u Burundi 2030 muze muraba hari abirirwa baradutwenga ngo dushaka ko Burundi ngo twese dutungira rimwe muzosanga uno munsi no kuri rya mikuru ya komine hari amagorofa gusa rindira gato ico muraba rero urumva iyi gishe unique nayo nyene ni de nziza cyane kuko urumva ubu n'inzego z'igihugu ubutegetsi bw'igihugu bwa bukurikirane bubirabe neza ku buryo tugira transparency kandi twaguma muri ganyaganya je nabwiye umurundi amadevize yakenera ugira wemporte kubera rero uno munsi atayahari uratinya kuyashira muri banki kuko ngo ninagaruke ejo ngo zohava ndayaronka hanyuma ugacuvuga reka data waje ndatwinyegereze muga none n'ivyatubana vyinshi naho uzovuga uti babinyibiye ko reka ndabicane muri banki ega niko bigenda jewe muri iyi minsi heze abantu bariko baravuga ngo hari inflation muri iki gihugu cy'u Burundi cenda biraba none ko abantu bavuga ko amahera kenye liquide nasanze abarundi muze murabe bari reta isubu kujana amahera muri banki mwibaza ko ari kubera iki ajya umenga ntibashaka kujana amahera muri banki narahaye exercice berbe kugira baronke nabo aho bahera kwiga kare Jesse nize economy mugaje hari ubuntu cenza buke nza ndamenya nabwiye nti none nk'ubu nifata ko mu gihugu hari abagabo batanu gusa bafise amahera abandi bose ntahera bafise abo bagabo batanu bafise miliyoni 100 bayashize muri banki imiliyoni 100 n'abantu batanu gusa jewe ntari muri abo bagabo batanu ngaca ngenda gusaba ideni muri banki bampa kuri yandi yabo za miliyoni 100 urumva nizo zoyeretse hari bagaca bangurana ngaca ngenda nkarima ibiraya ngaca nuguka imiliyoni 5 ndasubije rya deni nafata muri banki n'inyungu yabo barose mugabo nciye nuguka imiliyoni 5 nukuvuga iki ubu nanje ngiye batuce tuba batandatu kare batanu bahora bagabura imiliyoni 100 none ubu batandatu nibo baza kugabura imiliyoni 100 kuko zaziri 5 zanje ni gwanje mugabo tuvuze ngo tuje kuyatorera rimwe muri banki ntidukwigwa kubera iki hagumye miliyoni 100 mugabo dusigaye turi batandatu urumva ntitwigeze tuzana andi mahera mashasha abarundi rero nabo nasanze duheruka kugira inoti nshasha muri 2018 nukuvuga uravye ubutunzi bwiyongereye kuva 2018 mukabona barimye mukabona hamaze kwiyongera ko amahera nganeye muga yagumye ari yandi ya 2018 ugaca uvuga ngo hari inflation kandi uno munsi utinya ngo ninajana muri banki nza gusanga abandi bayatwaye kuko na yabo erega nabo barafise urumva muri bamwe batandatu turi batandatu ucuvuga uti je nkayajana amahera yanje mpava sanga bagiye abandi bayatwaye n'abayi wabo bace batwara je ngiye muri banki nsange sindonka nca mvuga nti je amahera rero ndayagumije wanje muhira kuko ndajana muri banki abandi bace baja gutora kuko dutunze twese je nabonye komine bambwira bati hajya urabona abantu babona gutya mu isoko ngo hajya nta numwe adafise ibihumbi 300 ku mufuko erega ngiye ndababaza sanga nivyo urumva yuko nkajya abantu batajana amahera mu mabanki no kubera bavuga ngo ninakenera miliyoni 10 nkaja kuzitora muri banki bacavuga ngo ntayo dufise ngo uzogarukeje kandi je idiri ryari ryuno munsi ayo mahera yaje ndayakeneye hajya rero n'amadolari muyagwanda ngo muyashire ku bufuko kuvuga ngo nagera kwigurira akantu hanze nzogenda ndayabure burya rero abantu boyazana burya bakayajana muri banki mwobona amadolari yaboneka ku bwinshi mugabo kubera iyo esprit bagumye bayanyegeza mu mihana narababwiye preve ndazifise kuko nasanze amahera yavuye mu Burundi agiye kwemporta agwizwa kabiri kuyo Burundi bwari buzwi urumva n'amahera yaranyegeje muri uwo mwaka uheze kandi n'ubu ntibaraheba kunyegeza rero tuze turumva yuko leta turi kumwe twese ibihari ni iby'abenegihugu bose kandi nta ngorane n'imwe tuzogira rero
ndagushimiye cyane cyane urumva kivuga narindiriye navuga nti ibyo tudahurizako numviriza ibyo tudahurizako none sanze ibiganiro ni sawa tubihurizako ahubwo aho ubushikiranganje saba ibi duce tujya kukivi muraduhaye akazi kugira duce tubikora tubitondeshe neza bigende neza nta nakibaye tudahurizako rero ivyo numvise byose turabihurizako kandi negerejwe nuko mwese mwumva ko Burundi butegerezwa gutunga ico ni ciza cyo ndakinezererwa ko twese tuvyumva kumwe turi mu mbona kazoza karantese wasante muga gushika uyu munsi nimba harabatarahinduka haracyari hakabazo cyane cyane mu mwuga w'iwacu umwuga w'iwacu n'umwuga urimwo novuga ubusuma uyu munsi ukenera gukora muga hakaba n'abandi bakuzibira jewe muri 2014 mu by'ukuri ubutare bwashoka mu Rwanda nk'uko abantu bashora ibijumbu ku isoko ndaza icyo gihe umudeje yitwa Paul ndamubwira nti none ko ubutare buri ko burashoka nk'abashora ibijumbu ku isoko twokora iki kugira ubu butare buze mu Burundi bajya ba investisseurs bajana imitahe mu Rwanda bayizane mu Burundi kuko babona ko buhari bugumye buji Rwanda bizoboneka ko Rwanda ariko rufise ubutare nukuvuga ya mitahe yose izoguma ija mu Rwanda twese twarebanye mu jisho ndamubwira nti je ngiye ku kivi inyuma y'indwi imwe naratelefone umuntu w'umutware sindamuvuze ngaha ndamubwira nti hari kamyo ipakiye ubutare message yampaye inyuma y'amasaha 2 yambwiye ngo ya kamyo nayibuze mugabo nanje mbanateze umutego ahandi ya kamyo nca ndayifata ico gihe nayifise n'umupolisi bari bampaye kubera ico gihe hari insécurité warasaba umupolisi bakamuguha ya kamyo tuca turayifata yayipakiye itoni 10 iyo kamyo yafatiwe mu ruzo inyuma yaho twarakomeje turakora ya fraude uyirangiye we akabahishije wa telefone ati bimeze gute ngo nabuze orke hari abantu baba bapakiye ivyo bintu baza no kubitwara mu Rwanda twaba dufise bari mu ivyo bintu nyene twahaye amahera kugira baze baraduha information bakatubwira ati tugeza none ko ambwiye ko yabuze bigende gute ndibuka hari n'igihe nirutse ku muntu imodoka ari irahenuka mugandagira Imana ndonka imoto mwijoro iyo modoka ari nayo turayifata uwo muntu acambwira ngo uwo natumye nanje ngo yampenze kandi nzi ko we nyene bariko baravugana n'uwo muntu abantu bampaye information bambwira ati tugeze ku miliyoni 100 nukuvuga rero ico ngomvye kuvuga niki hariho nkumbure abantu twe twitwa ngo tugiye ku kivi muga tukitwa abansi babandi bantu iyo ngeso rero gushikana uyu munsi itarahera tuzoguma mu bibazo byo gusigana inkore ku maso n'uyu munsi ibyo bibazo biriho cyane cyane mu butungane hari imodoka je nafatiye marangara mwijoro kuruzi turazi uwo muntu yari umunyamuyinga muga procureur ibyo bintu niwe yabipakiriye uwo muntu arabisubizayo ngo ni conflit d'intérêt je mvuye muyinga ngiye imarangara iyo conflit iri hehe ugafata umuntu nta ruhusha afise nta kintu na kimwe kimuranga afise agafatanwa itoni y'amabuye mu nzu muga mu guca urubanza ubutungane bugaca buvuga ngo ni conflit d'intérêt rero mfate ku bucamanza by'ukuri imbona kazoza twese turayibona kandi turipfuza ko tutoshavuza umuvyeyi dutegerezwa gukora kugira dushike kuri rezilita umuvyeyi akeneye mugabo ubucamanza butaritunganya neza iyi rezilita izogorana kubera uyu munsi hafashwe umusuma ejo muhurira muri restaurant muri ko murasangira icyayi agaca kubwa ngo mbe ngo hari umunyamafaranga apfungwa je rero nkavuga nti umunyamafaranga ni wabakwiye gupfungwa kubera akora amakosa ayazi ni wabakwiye gupfungwa rero aha haracyariho agahaze tugasaba ahubwo nkumbure abigisha mubandanya bigisha karanga mutima kuri twebwe twimba no ku bantu bitwa ko dufise bimboneza nkumbure kibano aho tubaye ejo bundi haraheze nk'amezi nk'umwaka uraheze
je umuntu yandegeye ko hari imodoka ipakiye ubutare ibumanukanye Bujumbura. Iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu. Sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu. Iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo y'igisoda ije gupakira ubwo butare. Naje nari mfise abapolisi ncamvuga ntebagabo twihebe niba twica indurira za kuvuga mugabaze kumenya igitumi iyo nduri ivuze. Twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene. Ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko. Ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa. Abantu bose baraho baca bariruka. Iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo tubikora kubera iki? Tubikora uyu munsi umwuga w'iwacu waracafuye ngo turabasuma. Rijya jambo rero abasuma hariho bamwe twebwe riratubabaza tukavuga nti reka dukore uburyo bushoboka bwose aba basuma tubadenonse kugira turabe ko ikica yico tuvako muga tukaca tuza kublokwa na bantu bitwa ko bariko barakamisha uyu munsi umuntu afatwa ejo mugahurira muri restaurant. Tugasaba rero aba bantu by'ukuri bo kwigishwa karanga mutima nabo bakaba abapatriote tugashira ingufu hamwe by'ukuri igihugu kiratunze turi kumwe twese twumvira kumwe ibintu byose bizoshoboka. Akabazo kagira kabiri twebwe tuvuye muri artisanale tugiye muri semi mechanize. Ivyo twe tumenyereye artisanale haje societe runaka bacha bakubwira ngo egerayo. Mugu umunsi semi mechanize dushiramwe uburyo turagura amamashini yo kwimba tukibaka amainite de traitement. Turiko turaba muri code minier naho twakingiwe tukaca twibaza ntimbe ko tumaze gushira iyi mitahe tukabataho twakingiwe kumwe twahora twirukanwa muri artisanale haje societe na semi mechanize izoca igenda uko nyene tukaca twibaza ntimbaye amafaranga tuzoba twashize mu ibi bikoresho tuzoba twaguze mbe tuzoca tubijanahe. Twasaba rero n'igisabo sitegeko nimba vyoshoboka habe itegeko ridukingira nka kujya bakingira amasosiyete haje societe runaka ikigomba kuja mwatwadu hectare 5 baguhaye basi fumijande oro ya twadu hectare 5 nayo irondeze muga kenshi baza baviza twatunogo canke ahantu umuntu aba yateguye bisunze umwimbo uronka. Akandi kabazo ni intererano OBM vy'ukuri n'ikigo ubona ko gifise ishaka ryo gukora kandi ku murindi munini. Mugabo OBM uyu munsi iracafise intambamyi y'ibikoresho. Uyu munsi ukeneye kugirisha geophysique abantu bo muri OBM nibo bategerezwa kuyikora. Mugo uyu munsi nta ekipema bafise. Tugasaba nyene cyubahiro nkuko muri abavyeyi kugira uyu mwuga utera imbere d'abord tubanza kugira ekipema. Aho tugenda kwimba ntihabu gutatona basi umuntu apfuma amenye ni anomali zitonzuku atatoneshe mwizo anomali nkumbure hajya hari bijya biremere arashobora kugenda agatorayo. Uyu munsi OBM iravize ikibazo cya laboratoire ujanye truate baragupimira mugenza habo ntibariko barapima ugacuraba nk'abasavye semi mechanize iyo bahejeje bajanye ama echantio. Uyu munsi OBM nta echantio ipima yenza habo. Ivyo byose rero bikaba ikibazo umuntu akibaza ntimbe ya raporo ya evaluation sommaire ya mezi 3 ndayihejeje nzoza gupimisha he. Ivyo byose rero ni intambamyi zigenda ziba mu gisata. Hama hari hakandi kabazo ari ikindi kintu mwavuze kandi gikomeye cyane cy'ukuntu twosinya tukiyangaja ntimbe ku kwezi tuzotanga ibinganiki. Je nameze nk'ugira akabazo gato uyu munsi uraburi kurimba firo ejo igacika hirya ejo ugasubira ukubura yindi n'ubundi gasubira igacika. Jewe uko navyiyumvira
nayumvira ko abarundi twoba abapatriote. Umuntu arose itoni 100 akazishora uko yazironsa, kandi yanabuze akerekana ko yabuze. Duhiriwe duhishije OBM ifise abahinga barazi ko firo icika ikongera ikubuka, ariko ico tubijeje nyene icubahiro turi nyuma yanyu, kandi nguvu turazifise. Imana yaraduhaye umutaha ari igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi n'umutaha ukomeye cyane. Ivyo mu mazimisi muduhimiriza twaravyumvise kandi twarabitahuye. Ubu turi nyuma yanyu 100%. Ubu rero turashobora gusubira kugira klima nshasha, hakaba confiance, tukabona ko umwe wese ari umupatriote. Ivyo birashoboka. Numva rero nico gituma ubu rero kugira iyo confiance ze mubaza kwerekana ko muronka. Wabuze ukaza kwisigura utehe kuko urumva ikintu cyambere nuko tugira na confiance mwese mukumva ko muri kumukorera igihugu, twese tukavyumva. Rero hariho ivyo washikirije, numva byose nta kibazo gitoroshe inyishu yavyo. Uvuze ingorane za OBM ntifise ibikoresho byose, muga byose bivaho mu mikoro nyene y'igihugu. Ariko ibikoresho yo bigutse mu mahera nyene muzanye. Ibiga byose ni irigi n'inkoko hatanguye iki. Je n'abanibariza nti igikorwa n'amahera hatanguye iki. Hatanguye igikorwa. Muga abantu bose bashaka gukora ngo bahaye umutahe, kandi bazi yuko umutahe wa mbere Imana yawuturemanyira uduha. Ntutse rero jewe narabibonye yuko atabikoresho bagira. Jewe umunsi umwe umuzungu yavuye muri Amerika ashika i Burundi, acaraba umurundi w'umugenzi wiwe, amubwira ngo hewe ngo twashobora kujana ngo imwaro urahaza atega, twashobora kujana ngo mugabo ngo duciye ngo ahantu imuramvya. Ahubwo ati nta kibazo, ati barabara imwaro ndarizi. Ati baragenda baraduga, bashitse akaza arabaza aho bageze. Bashitse muramvya aragenda, bashitse mu Rutegama aca arabaza ati burya nta barabara imwaro rivuye ngaha nyene mu Rutegama. Ntiyaranahaza aca arabaza, bacabwira bati ririho ridugira rica ahantu ibuzira canda cimpira, ati tudugana iryo nyene. Baragenda bashitse hejuru, aramubaza ngo muri akarere ngo nta hantu hari baraje. Bacabaza abene gihugu, bacaba ngo baraje ngo iriho ngo hari abacarekana hari ngo mwonjana yo nkaraba. Aragenda kuri ya baraje, wa mundi bajana asanga yarafise akapareye, acagenda muri ujya musenyi uri muri baraje nyene. Ubwo nyene akapareye gaca kamwereka inzahaho, ngo hariho n'irindi buye yaciye agenda atwaye, avuga ngo azomubwira ngo ikirimwo n'ubu ntaramubarira. Umunyamerika bavuye muri Amerika niwe ariko aragenda marimari yifitiye akapareye kamwereka gushika hashika Siroriye. Ajavuga ati uwo musozi uri hejuru yaha kuri baraje aturimwe inzahabu izi zaje pare hoiserema ngaha muri baraje. Ati no kuvuga uwo musozi lezendise zirahejeje kuboneka yuko ari inzahabu. Hanyuma la fois passée tuzatubona abandi baje bariko barondera ubutare emerald. Hanyuma bacahura n'abasoda, abasoda barabafata bati mwe mwaje gukora iki ngaha. Rero ngaha biriko baragira exploration atanuruhusha basavye. Emwe vyirirwa biraba exploration ataruhusha. Abaguverineri nimukanure bagaca bazana nakubwira ngo mpiki naho kumbera bihejeje atanuruhusha afise. Hanyuma babafasha abo bacavuga ati twebwe tuje dukurikira emerald. Baca barabimbwira abasodrazi, baca batanga raporo ntibatevye. Baca babwira bati hariho appareil ishobora kuidetecta facilement. Nkabanzi ko OBM atayifise. Baca batubwira bati kugwa 14000 ndazi batabafise. Cavuga nti mwebwe abasoda ko ari mwirirwa
muratembera igihugu cyose mucantu hose reka iyo appareil tuyigure muzokwa muyifise emorode kuko ndazi ingene zivye niyo ndabwiye hajya tukayitora hanyuma rero twarayiguze urumva OBM ntayigira iyo appareil je navuze nti tuyigure mwebwe abasoda mwama kuri tele nimwe muzoza mura detector nayibahaye none ntibayitoye ahere so biriwe bari imbejo handi kubipfukamira nsenga gusa kandi bayisanze asenkemetre bayisanze hagufi senkemetre hagufi cyane abantu bacu batakomenda uragenda babura amatara ariko aratelefona ngo abantu ngo abasode bariko bimba ubutare naho ntibazi ico nabatumye kwironderera erega urumva kubera nabonye ubunebwe ubu uri kuvuga OBM no munsi ujya wavuze OBM yahahora umuri ko muvugira OBM no munsi ndazi ko ari dynamique kuko baraza amahani twacanye mugabo yahahora uri charge des opérations siwe yanyirutse ko ngo nabeshe ngo murehe nta butare buriye yandika mu marezo sociaux mugana asanze akorana na babandi bagwanye Burundi twasanze muri rezo arimwo yaho yarangwani urabona umuntu akugwanya ari wamunomye par décret azi uzomukure ejo ntutse ubwo abarundi barafite hari abantu muravuga batagira umutima umuntu azi ndamukuriraho shakira arangwanya neza ko ndumunyakinyoma nahenza bene gihugu ariwe ahubwo yarakwiye kuhanyereka none ujeje operation sibabijeje sibajeje kumenya aho butare bwose buri niba bayirirwa arayerera kuri tere ayerera araba mugabo niwe yagwanije hariwe yari kunyereka ubutare buri natanga ndababwire ntagira umuntu azosubira kuvuga ivya regionalisme urazi nasaze tuva mu zone imwe ngaho uzosubira kuvuga ngo intara itu umuntu n'umuntu yarangwanije vrima ampora ubusa kandi none ko Toma afise ubu rero bamwe bavuga ngo nta buhari ko Toma afise ikontenera amaze gukuramwo none barasubira kuvuga ko atabuhari zarapfuka amajambo gusa mugabo urumva iyo OBM rero kuravuga dynamique ni yubu nayindi mwapfa kubashira akantu gusa byabihetse narabonye nta wundi wamukoseye ariwe yagiriye recherche societe yo hanze igaciza ngo yaragize recherche ntutse yarakozwe na OBM yumvira umuntu kuza guhera ngo yaragize recherche ngurumva guhajya nije ngo uko nije yaragize recherche ntiyagize namba navuze ntinzanira icerekana ko ari ufise uruhusha rwo kugira iyo recherche ntagira namba agaca avuga ngo yaragize recherche wayigize hewe kugira ugire recherche rero ntubanza kugira permis de recherche narushaka kuvuga ko wagize recherche cyayo wagize exploration y'ahantu ngo prospection wayigize ryari ataruhusha ufise mbaza kuraba date uje kubera z'ubuswahili bwinshi nza ndikorera ko ibintu byose ntavyikoreye ko we ntiwumva ko ari hari umutima w'igihugu rero OBM ni muyitera intege muzana amahera hanyuma tuyigurira ibikoresho narazanye turafise umurundi w'umusava burya yarigeze kuza mu Burundi no chimiste physicien umva ivyo butare arabizi neza hanyuma niwe yambwiye atarabonye cyo Burundi buzira igituba twama mu njyane yabonye ubutare n'ibindi bihugu byari bikomeye bidafise aya matererare yarabonyemwe amayerema ya tererare akomeye cyane azimvye cyane mugatwe bakubwira ngo ni minere yitwa tererare oya nibatubwire iyitwa ukiyutwa abwe tuzose tuzibone basubire kubahenda muri ntuzeye muri Rainbow Mining Burundi ntibasubire kubahenda nibagira amarecherche uko ntayo bakoze berekane chaque element yose iziriyo zose tubone na tenere yazo duce tumenya ni n'amahera rero arimwo bazora duhenda ngaho mugara rero abantu bamenyereye agatoyi kamenyereye gukomba abantu ndabishuza ntizana amahera mwakuye mu butare mwashoye bakogwa bigira gugu kweri mugara we igituma bigira gugu haje kuba hari abarundi babaha inkomezi kubera bagabuye hari abarundi hajya bagabuye bavuga bati wewe tena kuko acabubwira ati mugabo garukana baradufashe kuko abasuma urumva baragabuye ashaka guca garukana ya mahera naguha
dutangiye mugabo baradufasha ngo itena gusa ngo kudeta ngo buce bajye baza baravuga ngo igihwa cya kudeta burya ni mwe nawe ngo reka ngo kudeta bucike ngo ntabonye burya butare sindekura kabisa oya itoni ibihumbi 2 shaho bagatwara ukonyera hagira inshuti n'umugenzi oya bateza kuzana kabisa ajya simpeba rero dutera intege OBM tuyigurira ibikoresho uwo musava rero yaraje aragenda ncana mubwira ntigenda undabire ijya laboratoire ya OBM undabire irakwije byangombwa yarabonye ko habura bike ikamera yaravuze ati habura bike ati ntaco yibuza gukora uno munsi mugaba acabaza ikibazo kimwe ngwego ngo laboratoire nabonye ngo none murafise abahinga bavyo ico arico kibazo yaciye avuga nico gituma twame twitwararika kwigisha abahinga muri ivyo bintu bijanye n'ubutare turakeneye chimiste physicien turabakeneye kandi atari ya mashuri yaciyaho bafise PhD turabakeneye turabakeneye rero aho no kwiga tubatera intege rero mwese umwe wese akontribiwe hanyuma ikindi wavuze ni ibi by'abasuma reka ndababwira ico kintu amaze iminsi bakimbwira ko muri mwebwe hari habafise ubutare mu mazu banyegeje murindire yaho mu bucisha gusa kugira mu bushore ngira ndababwire rero ikintu kimwe murumva ko tuje muri transparence ndabasavye ubwo butare mu buzane mu bwerekane aho buri mwumvirize guhera ngira message ubuzofata ubutare bunyegeje mu nzu buterekanywe tuzomuhemba 10% kuri bwo emwe abene gihugu ndazi baca babasaka mwebwe nyene barabasaka nta gisivye ubufise ubutare bwose muri stock ubu nyene abwire buramatari ati je ngo ubu ndabufise mu bupime abwandike kugira ejo ninabwira abantu babufashe buramatari azocavuga tuburazwe ngobo bungana uko nikimenya yamenye mugabo baburamatari ntibuze munce mwe muvuge ko mubuze mutabuze guhera ku wa mbere emwe message cyandayitanga bene gihugu babusake kandi bumvise bacaronka 10% valere yabwo barabasakana kubahenda barabadevora narumvise ari umuntu afise amatoni nari ndiko ndabundabunda nace ndabivuga nabushira habona hakiri kare ntaraza kubufata bariko barabimbarira kandi emwe muravyumvise bushira habona nta ngorane nubwi wawe bushira habona ariko bushira habona bumenyekane kugira du planifingene bushoka kuko nibwo bwubwo bariko barajana bahejeje kumbwira ko bamwe bibu butare imurehe ngo procureur yaciye barekura uwo mu procureur bigirisha ngo bari protege ndamusispanda mu kazi gushika anuverorode ntibikunda yarabarekuye nuko adashaka Burundi butunga nuvuga abo niba barobere tugwana nabo niyavuga ko ndenza amategeko ndamusispanda neza kubona umuntu yiba ubutare bashobora kumureka uwo mu procureur yamurekuye w'Ingozi yabarekuye ubunyene ndabibabwiriye ngaha nsohoka nico gikorwa canjako nta vya procedure yaramenje nta procedure yaramenje usangwa arabarekuye yaramenje ubunyene nico shikirako hariho abantu ariko uratse kugerana n'abantu babasi b'igihugu barasi igihugu none hari abitane no kurasa igihugu kubaserukira igihugu akaba ari we aho yogikingi ubutunzi bw'igihugu akaba ari bavyonone ubone ni nk'inkoho afise arasisha igihugu nko ari devoye ari yerekanye ko ari umwasi w'igihugu point tuzohangana abacamanza bashaka bacagira greve ko ndamususpense ndamuhagarika kabisa abacamanza bashaka bace bagira imyerekano ntibishoboka yuko umuntu ashobora kwiba igihugu gutyo hanyuma bagaca bavuga ngo turamurekuye ntibikunda ngo ndabarekuye ntibabone mu ruhonduha mwebwe nimwe mubivuze muti murabona ko nduha ndare nicaye ndiko ndarondera ico tunga Burundi ubundi nawe ariko arondera ikico Burundi kandi agacahembwa na leta ntuzire kibabaje agacahembwa mu kiga ca leta yankiye n'amahera ko yinjira mu kiga ca leta hari abantu babi abo ba fraude rero jengira mve hasi rero nabo ndabahagurukire niba bitwaza ngo bafise iminite sawa nanje ndafise iminite tuzozipima ku munzani Jenda bambaza ikibazo none umukuru w'igihugu afise droit de grâce ku muntu yishe umuntu akavuga ndamugirira ikigongwe yonanigwa
gukora mesure administrative ndabifitiye uburenganzira ndabizi. Hoye none singirira ikigongwe umuntu intaye yakubisa mu gahanga none gantuze ndiko ndazanira igihugu ivyiza nivyo zonanira gufata ingingo. Je ndazi kwibwirizwa shingiro ndabifitiye uburenganzira. Hariho abantu bagize amategeko yo kuyugarirako umukuru w'igihugu nawe hariho amategeko amukingira ko ntivyumvikana ivyo bintu nibibi cyane. Hari ikindi bavuze rero do artisanale a semi mécanisé. Je nico numva cyumvikana vraiment. Nona aha ugo rubaza mwese aha ntimworuce. Urumva bwa mbere ufise statut ya artisanale. None iyo statut ntuyisohotsemwo. None ubutanguye agira semi mécanisé bigenda gute? Erega ubu wabaye semi mécanisé. Ubu ntukiri muri ya statut wakuze. Ucugira statut ukuze. Sene ubakunze gukonsidera guracari artisanale no wakuze. Urumva rero mugabo none umusore afise 18 ntibavuga ko ari majeur arongoye statut ntibihindutse mugagaruka kwiyandikisha ubise umusore hageze kugira mariage kugira statut ihinduke aja muri etat civile bakavuga bati marié kare yari célibataire none nawe ubuvuye muri statut yo mu artisan ugiye muri statut ya semi mécanisé ucuza kwiyandikisha sivyo gahobe nivira kwiyo nyinshi tomo hanyuma rero uko bakingira ntibasubira kugushira muri yo statut bagukingira nimwaba muvuga muti ntidukingiye je nimvire iki kibazo tuzoyigira iganiro je hariho abanini abantu nk'aba mayondori hari aba posheni bakora ibintu binini turashobora kugira ibiganiro namwe bw'amakoperative tukaraba serukira abandi muri groupe ntoyi turageranira ibiganiro kuko ibi bintu by'abantu bitangiye ahantu atacu bariko barahakoresha kameme keze mu buho dutomboye mukaba amategeko atakurikizwa harakajagari reka tubitondeshe neza niho duca tumenya ingingo zigenga umwe wese nabwiye none nk'umuntu avuze ngo perimetre ngo kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo ngo ni perimetre kandi umenga iyo yarigeze kubaho hari ibintu vyigeze kuza muri conseil de ministre chatwazibazo tuti none aha rero nta numwe ashobora kwimba ubutare niwe mpaka tumurindira azaze ya inzara itwice nyene umurima weze noneho ubuhoke zimare byose ari vya leta utari kuravyimba leta iravyimba kandi ikoresha uwishaka ubu twabibonye utari kuravyimba leta ikabishaka kuvyimbira vyimba kandi ikoresha uwishaka rega gende mu interprete dollar wanarize dru ya nanje ndasoma amategeko nkagira interpretation y'amategeko none abantu baje kubura nabo mu kwakira urubanza ntugira interpretation y'itegeko nibi tuzobigira ko interpretation mugace nimvira yuko ntibidutesha umwanya reka dufate urumva nk'ubu nk'abasotebe bafise bari ku rwego rwo hejuru runini nk'abajya atwicaranye tugaca tugira n'abandi bo mu makoperative n'abari moyen tukicarana turashobora kugira formule duhurira ko twese mugabo ikintu mwoca mubwira mwabonye ko hari abanyamahanga bari ngaha mubabwire ikintu ngiye kubakarira ko nabo bateza kunyereka amahera bakuye hanze yinjiye mu Burundi kuri konte verifie utayazanya bimenye ntaraza utazanya amahera mu Burundi avuye hanze abo mu Burundi sindababaza bikomeye munyereka ya etude de faisabilité n'amahera mwazanye mwemvesishije mugo hanze uwo hanze ategerezwa kunyereka amahera yazanye atayerekanye ntaraza je nivyo nshafata ntaraza turacamurindiriye mureyo ntashobora gutuma dusonza tukimurindiriye kwaza kuko hari abaje gufata gusa bakaca duhenda baza barimba duke ngo nzobikora mu mwaka wa 2020 dushonje ya turavyikorera ntagorana ico nico abantu bomenye kandi erega mbe niyicerekana yuko aha muto kuyorganiza hajya mwe murashobora kugira ikintu kinini mugaca mukoresha amakoperative ibyo kuvuga ngo kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo
ubwo runtu rwanyu mugaru gaca rufata koperative tere we tugushize hariya kugira twimbira ibintu rimwe birashoboka abagabo ntibishoboka gatutse kuko tweco dukeneye no kubona Burundi bwinjiza niyo objective ugasanga nk'ubu rero tuvuga tuti wewe rero koperative uyu nawe hajya tugiraniye convention ingene bizogenda na leta rero regulateur igaciza ikabafasha tukimba cette fois avec consistance reka niho duca tuvuga tuti ubu chaque sorte de minere kiretse ibi vy'amapierre précieuse bitaba vyinshi cyane mugabo n'inzahabu twashobora kuvuga tuti tuhe objectif y'ibijana ku kwezi tukavuga tuti dutegereza kuronka ibijana yavyemeye wenyene sotebe yavyemeye wenyene ibijana ku kwezi mugabo urumva duce dufata abandi bose nabonye amakoperative 140 nangahe y'ubutare gusa y'inzahabu gusa none 140 ingahe twabura n'ibiro 50 ku kwezi none sotebe izanye 100 nabo bakazana senkani parumwa murumva amahera ari mwingenangana n'amahera menshi tugaca duteranya amabuye ya wa musore hajya nayo tukagera amakontenere parumwa tugafata ya kasiterite amakontenere parumwa amahera ndayabona kweri mucavuga ngo yamenyeyeho ubucuruzi ubu nataye gucuruza ndonderera umuryango reka ndise w'umuryango se w'umuryango ategeza kubona ko abana ikibatunga nico gituma mubona nkara mugabo ndakara kugiranye n'abana baje ku murongo nibisanzwe